ndabaramukije. Kaze muri iki kiganiro c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Mu kiringo c'isasa risanzwe ryandamukiza 2022 Inama Nshingamateka yarabandanije itora amabwirizwa meza ku neza y'abene gihugu. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 24 ruheshi uyu mwaka wa 2022 Inama Nshingamateka yarakoranye kugira ngo bige bongere bemeze integuro y'ibwirizwa risubiramwo itegeko rigenga itunganywa ry'amadini n'amashengero mu Burundi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca niwe yari yarungitswe na leta gusigura ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa imbere y'Inama Nshingamateka. Mumva n'imvano yamenyesheje ko igitumye ahanini leta yiyumvira gusubiramwo iryo bwirizwa ari uko amashengero yategerezwa kuba akarorero keza mu kwigisha no gukora ineza, ariko uravye ubu akaba menshi asigaye ari urubuga rw'amatati no gutana mu mitwe hagati y'abayoboke bayo. Imvo nyamukuru zikaba ziva ahanini ku kutumvikana mu itunganywa ry'amatungo y'ishengero hamwe no kutumvikana ku bijanye n'uburongozi. Ati haribonekeza kandi ishingwa ry'amashengero mu bibanza bitemewe n'amategeko, hamwe rero no guhungabanya ituze ry'abene gihugu cane cane mw'ijoro. Mu Burundi amadini n'amashengero bigengwa n'ibwirizwa nimero 1 agakwego 35 ryo kuwa 31 Kigarama umwaka wa 2014 ryerekeye itunganywa ry'amadini n'amashengero. Iryo bwirizwa rirerekana neza ingene amadini n'amashengero aheza kemererwa gukora. Amadini n'amashengero abwirizwa kwigisha abayoboke bayo inyifato nziza ishimikiye ku kwemera no kwizera. Kuva hatewe ko igikumu kwibwirizwa rigenga amadini n'amashengero, turabona ko amashengero atandukanye aho kuba icitegererezo c'inyifato nziza mu gukora ineza hakirindwa ikibi, amadini n'amashengero amwe yarabaye ahubwo urubuga rw'amatati no gutana mu mitwe hagati y'abayoboke bayo. Hari namwe yatanye mu mitwe mu mwanya wo gusenga. Imvo y'izo njyane ziratandukanye. Zimwe ziva kutumvikana mu itunganywa ry'amatungo y'ishengero cyangwa ukutumvikana hagati y'indongozi. Indongozi zimwe mu mashengero ntibashaka kuva kuri ubwo burongozi mu gihe ikiringo cazo kiba carangiye, bigatuma hibazwa nimba intumbero y'izo ndongozi yoba atari ugutunganya neza ivy'ishengero, ahubwo ko hoba harimwo intumbero yo kunyonyeza no kwigarurira amatungo y'urushengero. Ico cuka c'amatati kiri mu mashengero amwe cyatumye igipolisi c'u Burundi cama cikozwe ko kugira gisukemwo mabisi mu kubahiriza umutekano mu bibanza byo gusengeramwo, mu gukinga ntihave batana mu mitwe. Iruhande y'ugo ruhagarara rutera umutekano muke muri ayo mashengero amwe haribonekeza ishingwa ry'amashengero mu bibanza hadakurikijwe amategeko. Hariho kandi mbere n'amashengero ariko arakora kandi atabanje kwisunga ibwirizwa n'amategeko mperekeza ajanye n'ishingwa ry'amashengero. Haribonekeza kandi amashengero akorera mu mihana, mu bibanza byo kwivuniramwo inyota, mu matongo akoswe aho usanga yubakishijwe ivyatsi canke amahema. Ivyo byose bikaba bica kubiri n'ingingo ya 31 mu gace ka 14 aho amashengero ategerezwa kuba afise aho basengera hubahirije ibijanye n'isuku
amagara y'abantu n'umutekano kandi bidahungabanya abenegihugu. Ibikorwa by'amashengero birahungabanya rimwe na rimwe ituze rya benegihugu mu gihe bikorwa mu masaha y'ijoro kandi ataruhusha yahawe n'abajejwe intwaro. Iruhande y'ivyo haribonekeza ishingwa ry'amashengero hadakurikijwe ubutandukane bungana ikirometero hagati y'amashengero abiri mu bice byo hagati mu gihugu hamwe n'imetero 500 mu gisagara, navyo bikaba biri mu ngingo ya 35 agace ka gatatu y'ibwirizwa rigenga amashengero uno munsi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ati iyi nteguro y'ibwirizwa rero ije mu ntumbero yo gutorera inyishu irama izo ngorane zose. Ntumbero yo gutorera inyishu irama ivyitunganywa ry'amashengero hateguwe ihinyanyugwa ry'ibwirizwa nimero 1 agakwego 35 yo kuwa 31 Kigarama umwaka wa 2014. Muti none ibishasha biri muri iryo bwirizwa nibihe? Ibice bibiri vya mbere byarashizwe hamwe, harashizwemwo ibindi bice bibiri bishasha kugira havemwo utunenge twohava tuba intambamyi mu gukora amadosiye. Ikigabane c'insiguro gutanga umuco mu bijanye n'ishingwa ry'imihari yegukira amashengero. Uduce tudatomoye neza twararonse umuco eka n'utunenge twerekeye ugutorera umuti amatati mu madini n'amashengero twaratorewe umuti mu ntumbero y'itunganywa neza ryayo. Ni naco gituma hashizweho igisata kijejwe gukurikirana ibikorwa. Harerekanwa ibisabwa mu kurondera uruhusha rwo gukora kw'imihari yegukira amashengero. Harerekanwa ibisabwa kugira habe inadi z'amadini n'amashengero hamwe n'ibisabwa kugira zemererwe gukora. Gufuta igisata cari kijejwe gukurikirana no gusubiza hamwe amadini n'amashengero cari gitegekanijwe ku ngingo ya 6 ku gace ka 2 muri iryo bwirizwa turiko turasubiramwo. Ico gisata carateye uruhagarara mu itunganywa ry'amadini n'amashengero kuko nta nyishu ico gisata cigeze gitanga, ahubwo cabaye inyanduruko y'igwirirana ry'amadini n'amashengero. Ishigwaho ry'imisi, amasaha n'ibibanza byo gusengeramwo kugira abayoboke b'amadini n'amashengero baronka umwanya wo gukora ibikorwa vyabo vya misi yose. Gutegekanya amadini n'amashengero yifuza impusha zo gukora kuba afise aho basengera hameze neza kandi hakwije ivy'isuku, hanubatswe mu bikoresho bikomeye. Kugwanya ishingwa ry'amashengero mu kajagari mu gutegekwa gukorera mu nyubakwa zabo bwite. Kubategeka kumenyesha ayandi mashengero abakukira yoba yuguruwe no gushiraho ibyapa byerekana ishengero nkuru ikukira mu kugwanya amashengero akora atagira impusha. Gutegekanya urugero rwo hejuru rw'amashuri gushika ku rupapuro rw'umutsindo rw'amashuri ya kaminuza kubifuza kurongora amadini n'amashengero hamwe n'imihari yakomokako mu ntumbero yo kubahiriza uburongozi bushobora kuvugana n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bugashobora no gutandukanya amategeko n'amabwirizwa kugira ngo yasigurire abanywanyi babo. Aho tuba tuvuga na representation legale. Amadini n'amashengero akorera mu kibanza c'ayandi mvamakungu ategerezwa kurondera amasezerano na leta y'u Burundi ari nayo yerekana ugufashanya
n'ingene akora iruhande y'amategeko ayagenga. Aha tuvuga amashengero aba aje yamuka hanze kubera yuko twarabanye ko twagize ikibazo avec l'Église adventiste du 7e jour, twasanze ata cadre rimwe de collaboration entre cette église na leta y'u Burundi mu gihe harimo amatati. Iri bwirizwa riraha uburenganzira amadini n'amashengero kwitunganiriza imigambi bifuza no kugurura ibinyamakuru biyegukira ariko abanje kuronka uruhusha n'ibisata byo mu bushikiranganje bubijejwe. Kwerekana neza ibikenewe mu gukora icegeranyo c'ibikorwa byaranguwe mu mwaka mu gihe mu ibwirizwa ryahahora byavuga yuko bijaho par ordonnance, mugabo twabisize mu ibwirizwa. Ategerezwa kuba umuco werekana ingene uburyo bw'amafaranga buva hanze y'igihugu bwakoreshejwe bwerekeye ugushigikira amadini n'amashengero. Mu ntererano bagiye barashikiriza, abashingamateka barashimye cyane iyo nteguro y'ibwirizwa kuko izikura akajagari n'induru byari bimaze igihe vyibonekeza mu mashengero amwe bigaheza bigateza ingorane mu kibano. Aha rero mureka bwa celebration ya masorije dans le ménage, sinzi yuko aya mashengero usanga afise des mini nettoyer avec le ménage bivutswe neza muri no alinéa parce que usanga no munsi koko hari abantu bataryama bataruhuka kubera amasengero basangiye amasengero mu makartier bakaba basangiye des clôtures. Iki hanyuma kuri article 45 muravuga yuko hariho interdiction de culte pendant les heures de travail. Nivyo ariko kandi ravye kuva wa kane kuva gatandatu kuva saa 10 ugasanga bariko baragira ngo barategura canke bakagira amarwani bariko baravuza rero ingoma bavuza ivyuma bakubita kuva saa 10 ugasanga hageze mw'ijoro ivyo biriko biraba certes c'est un dehors des services mais ivyo navyo umuntu bikabika ku magutyo. Ahari barashaka yuko kuri ya article 58 kumbura ibikunda uza kubariza amandema kugira ngo umuntu koko yumve yuko la quiétude de la population nationale publique bisobanura murakoze. Ikibazo rero cyagiye kiragaruka hanini kijanye n'imetero hagati y'ishengero n'irindi cane cane mu bisagara. Bati ayasanzwe yubatswe yegeranye hagati yayo hadakwiye za metero zisabwa, bati mbega azoca bomogwa. Izo mashengero n'ibitushaka ubuzima bw'abantu ko n'imyemerere yabo cyane kugira yuko abantu n'ibindi cyonyine ko basize imana imbere bakubwira tubashimana ko ari igihugu muri kino gihe ko bagiye bararanirwa bituma bikora papa ku mana abantu baragwira mugara cyangwa gusuma akwiga gukorera n'ibindi twahisemo neza rero. Jewe ndagaruka kuri article 46 ijanye na metero kilometero na santimetero uri kuraba uko yanditse bakayapika ukuvuga yuko mucurika igipande c'abasenga muhira yubiza bro gusengera muhira cyane mu bihana biragora cyane. Mumbure twashaka mama naza kuzina mama ariko ari wewe ndakode pale turafite yumvikana cyane. Hariho iyi situation yari hari hakaba niyo kurikira avec l'environnement de nouvelles confessions religieuses. Uri kurakira ko cyubatse hari byo gora nataka ko muri rohe base abona amatu yaravuze sense of l'église catholique aho catholique sense of la mosquée hajya muri Nyakabega à 500 mètres zihari na uri ngozi muri retraite ugiyeho église vivante, église d'Ibushi, église adventiste, église patriotique zubatse neza amategeko kiraba naye masitati yose musaba biri none achasigara imwe yatwesipekte à distance. Peut-être tuvuze yuko la notion de Brésil ya nord de activité kuri
icyo ngo zashobora gufasha kugira abari basanzwe basenga bashe gusoma n'ikintu yabo jewe ko zirabaye konvenki nyinshi mwatanze zocino kuri izi point CNDD-FDD za konvenki ko zerekana neza ko niko turabikasa ndashaka mutino kuri kino gihe ubwabo experience ko hanyuma hari ikindi byabaye kubitera uruvungi ishigo rya kera ryo bahagaritse hariho n'ahandi intwaro hariyo bahagaritse hasigara imwe kandi wabaza kuri abatanje abyutse nabura n'amusitani bazanabyize aho bari kubakurikirana n'uwo cyagora kubera uko byabyanze cyageze barasabanye interpreta nabi. Kuri ivyo bibazo by'abashingamateka umushikiranganji yishuye ko itegeko ritegerezwa kuja mu ngiro uko nyene rimeze kandi rikazotangura kuja mu ngiro inyuma y'imyaka 2 kuva ritewe ko umukono na nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Abashingamateka bakaba barashimikiye cyane ko amashengero iruhande yo gufasha kubijanye n'imitima y'abantu yo kwitaho cyane ibijanye n'iterambere. Bamaze kuyica ijya nino bakaba baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Ingingo ya 22 y'ibwirizwa rigenga umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDD-FDD hamwe n'ingingo ya 19 y'ibwirizwa rigenga umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR zirerekana ingene abakomiseri bashasha biyo migwi barahira imbere yo kwinjira mu mabanga. Nico kimwe n'ingingo ya 18 y'ibwirizwa rigenga umugwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi no gusubiza hamwe Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation nayo nyene irerekana ingene abagize uwo mugwi barahira imbere yo kwinjira mu mabanga. Ni muri iyo ntumbero ku munsi wa mbere igenekerezo rya 27 ruheshi uyu mwaka wa 2022 abakomiseri bashasha bagize imigwi CVR na CNDD-FDD baheruka gutogwa n'inama nshingamateka hanyuma bakemezwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Barahiye imbere ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye. Bose hamwe bakaba bara abakomiseri 5. Abo mu mugwi CVR bakaba barahiye bagira bati: Moi, ambassadeur Laurent Kavakure, ndarahiye imbere y'umukuru w'igihugu n'imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka vy'u Burundi ko nzorangura amabanga njejwe mu bwigenge, ko ntazohengama mwiteka kandi atagukumira mu mwitwarariko wo kurondera ukuri mu ntumbero yo gushira imbere no gutsimbataza ukunwanisha abarundi. Niyemeje kutazomena ibanga nk'uko bitegekanwa n'ibwirizwa rigenga urugwego. Imbere y'umukuru w'igihugu n'imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka, jewe ndi mu bagize inama nkuru y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi no gusubiza hamwe, ndarahiye kutazohemuka kwibanga no kudahengama, kutazigera nemera gutwarwa n'inyungu izi canke ziriya, no kwitanga ntiziganya mu gutsimbataza ubumwe no kunywanisha abarundi nisunza amategeko n'amabwirizwa agenga igihugu cy'u Burundi. Mu mugwi CNDD-FDD nabo barahiye bagira bati: Devant le président de la République, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe ndi mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu, ndarahiye ko nzorangura amabanga nshinzwe mu bwizigirwa, mu bwingenge ntangere no mu kudahengama, natwawe n'inyungu izarizo zose, kandi nkitanga wese mu gukingira no guteza imbere agateka kazina muntu, kubahirijwe ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'ayandi mabwirizwa. De la Constitution de la République du Burundi, de la Charte de l'unité nationale et d'autres lois en vigueur. Nayo 6 bagize umugwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi no gusubiza hamwe bari bagenwe na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu barahiye bagira bati: devant
le président de la République devant le Parlement. Umukuru w'igihugu n'imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Jewe ndi mu bagize inama nkuru y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi no gusubiza hamwe. Ndarahiye kutazohemuka kwibanga no kudahengama, kutazigera nemera gutwarwa n'inyungu izi canke ziriya, no kwitanga ntiziganya mu gutsimbataza ubumwe no kunywanisha abarundi, nisunza amategeko n'amabwirizwa agenga igihugu c'u Burundi. À la consolidation de l'unité nationale et de la réconciliation des Burundais dans le strict respect de la Constitution de la République du Burundi, de la Charte de l'unité nationale et d'autres lois en vigueur. Ibirori vy'uwo munsi bikaba vyasozerewe no gufata isanamu y'abari bahejeje kurahira bose bari kumwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Iruhande yo gutora amabwirizwa no kugenzura ibikorwa vya leta, inama nshingamateka y'u Burundi iritaho kandi gukomeza imigenderanire n'izindi nama nshingamateka z'ibindi bihugu, ivyo bita diplomatie parlementaire. Muri iyo ntumbero ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 28 ruheshi uyu mwaka wa 2022, umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yarafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Azerbaijan, aho yaragiye guserukira Burundi mu ihuriro ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka y'ibihugu bitagira aho vyegamiye bita le pays non aligné, aho bazorabira hamwe aho bagejeje ibikorwa bongere basubirize abarongoye iryo huriro bahejeje ikiringo cabo. Guserukira igihugu cy'u Burundi mu bijanye n'ama bashingamateka n'inama nkenguzamateka, hariho inama yatumiwe i Baku, itumirwa n'urongoye ibyo bita ibihugu bidafise aho vyegamiye, mu kinofinofu umuntu bavuga ati le pays non aligné, ibumbiye muri mouvement de non aligné. Abo rero urongoye mouvement non aligné niwe yatumije inama kugira ngo bongere barabe aho ibikorwa bigeze. Hariho n'umuperezida yarahejije manda n'abamwungirije nabo bazotorwa kugira ngo noneho babone ingene bakora neza. Nuko musanzwe mubizi rero iryo huriro ibihugu biva ko bidafise aho vyegamiye ni ihuriro ririmwo ibihugu 120. Iryo huriro rinini muri ONU kuri uno munsi, rikaba rero riraba ibintu bijanye n'amahoro ku isi, bijanye no kubana kw'ibihugu, bijanye no kutivanga, kugerageza kutivanga mu mapolitike y'ibindi bihugu n'ibindi. Aha rero tugiye natwe turi abarundi, tugiye kugira ngo turabe amastatut, sinzi ko umuntu tegeko ngenderwako naryo tuzoheza twongeye turabe ko rihuye n'ibihe. Ngivyo rero ibyo tugiyemwo. Uko biri mu ngingo y'179 y'ibwirizwa shingiro, inyuma y'amezi 3 y'isasa risanzwe ryandamukiza uyu mwaka wa 2022, inama nshingamateka yararisozereye ku munsi wa kane igenekerezo rya 30 ruheshi uyu mwaka wa 2022. Ibirori bikaba vyaranzwe n'ijambo ryo gusozera ryashikirijwe na nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka
mu gishingo ca Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yari mu rugendo rw'akazi akaba yarashimiye abashingamateka kubwira n'ubukerebutsi bidasanzwe berekanye muri ico kiringo kirangiye aho bize bongera baremeza integuro z'ibwirizwa zishika ku 200 hamwe rero n'impinyanyuro zarungitswe n'inama nkenguzamateka. 20 projets de loi ont été analysés et adoptés, à savoir le projet de loi portant ratification. Ku bijanye no gutora amabwirizwa inama nshingamateka yarize yongera iremeza integuro z'amabwirizwa zikurikira. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'itegwa ko igikumu ku mfashanyo y'umugambi mera nk'abandi ugira kabiri yatanzwe ni banki y'isi yose ibicishije mu kigo mpuzamakungu kijejwe iterambere IDA. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'isubirwamwo ry'itegeko nomero 1/4 ryo kuwa 20 Ruhuhuma umwaka w'2017 yerekana ibikorwa itunganywa n'ingene inzego zo kwivuna abansi zitunganijwe. Integuro y'ibwirizwa rigenga abakozi b'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yafunditswe hagati ya leta y'u Burundi n'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe iterambere mu ntumbero yo gutegura no kurwanya ingaruka z'ikiza ca COVID-19. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yafunditswe hagati ya leta y'u Burundi n'igihugu ca Brazil mu bijanye n'indero. Integuro y'ibwirizwa yatewe ko igikumu na leta y'u Burundi ku bijanye no kubahiriza amasezerano yo kubahiriza agateka kazina muntu hamwe n'abageze mu zabukuru. Integuro y'ibwirizwa yatewe ko igikumu na leta y'u Burundi ku bijanye no kubahiriza amasezerano yo kubahiriza agateka kazina muntu hamwe n'abagendana ubumuga. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yafunditswe hagati ya leta y'u Burundi n'igihugu ca Arabia Saudite ku bijanye no gutanga akazi ku bakozi muri rusangi. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yafunditswe hagati ya leta y'u Burundi n'igihugu ca Arabia Saudite ku bijanye no gutanga akazi ku bakozi bo mu nzu. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kunagura amasezerano yo gufashanya muri rusangi hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwerekana amafaranga leta y'u Burundi yakoresheje mu mwaka w'2020 ushira umwaka w'2021. Integuro y'ibwirizwa nomero 1/35 ryo kuwa 4 Kigarama umwaka w'2008 rijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Integuro y'ibwirizwa ijanye n'amasezerano hagati ya leta y'u Burundi n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika afasha mu iterambere irama ry'u Burundi. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano akuraho isabwa z'impapuro zo kwinjira mu gihugu bita visa ku bagendana impapuro z'inzira z'icubahiro hamwe n'izakazi. Integuro y'ibwirizwa y'amasezerano yatewe ko igikumu hagati ya leta y'u Burundi n'igihugu ca Serbia ku bijanye no gufashanya muri rusangi. Integuro y'ibwirizwa nomero 20/26/26 y'amasezerano yatewe ko igikumu i Bujumbura kwa 16 Munyonyo umwaka w'2021 hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere mu vy'uburimyi FIDA mu bijanye no kongereza mwimbu n'igabanywa ry'ubukene mu Burundi pipa RVB. Integuro y'ibwirizwa nomero 20/41/33 hamwe n'ayandi masezerano nomero 20/41/34 y'amasezerano yatewe ko igikumi Bujumbura kwa 27 Ndamukiza umwaka w'2022 hagati ya leta y'u Burundi n'ishamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere mu vy'uburimyi FIDA mu bijanye no kongereza umwimbu n'igabanywa ry'ubukene mu Burundi PRODER. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka w'2020 ushira umwaka w'2023. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'ikoreshwa mu mahoro n'umutekano y'umuyaga nkuba uvuye mu masoko ntanganguvu. Integuro y'ibwirizwa risubiramwo itegeko nomero. Integuro y'ibwirizwa risubiramwo itegeko nomero 1/35 ryo kuwa 31 Kigarama umwaka w'2014 rijanye n'itunganywa ry'amadini n'amashengero mu Burundi. 226
integuro y'ibwirizwa risubiramwo itegeko nomero 1/35 integuro y'ibwirizwa risubiramwo itegeko nomero 1/35 ryo kuwa integuro y'ibwirizwa risubiramwo itegeko nomero 1/35 ryo kuwa 31 Kigarama umwaka wa 2014 rijanye n'itunganywa ry'amadini n'amashengero mu Burundi. Inama Nshingamateka yarize yongera iremeza impinyanyuro z'izo nteguro z'amabwirizwa twavuze aho hejuru. Twobamenyesha ko Inama Nshingamateka y'u Burundi yakoze ibikorwa bidasanzwe aho imaze kwemeza integuro z'amabwirizwa zingana kuri 81 muri iyi myaka ibiri y'ikiringo c'ibihumbi 2020 gishira ibihumbi 2025. Turateye intege banyakubahwa abashingamateka ngo babandanye kuri uwo murindi wo gutora amategeko meza ku gihugu. Inama Nshingamateka yaragenzuye kandi ibikorwa vya leta yongera irakarihiriza ubwenge abashingamateka hamwe n'abakozi bo mu Nama Nshingamateka irongera kandi irateza imbere imigenderanire hamwe n'izindi Nama Nshingamateka. Inama Nshingamateka y'u Burundi yaraserukiwe kandi mu nama rukokoma y'ivyerekeye indero yongera kandi iritaba ibikorwa vy'iterambere. L'Assemblée nationale a également été représentée aux assises des états généraux de l'éducation au Burundi. Mateka yaraserukiwe kandi mu nama rukokoma yatunganijwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi guhera kwa 14 gushika kwa 16 ruheshi i Bujumbura. Tuboneyeho akaryo ko gutera intege leta ku ntambwe igezeko mu ntumbero yo gutorera inyishu iramye ibibazo biri muri ico gisata kugira abanyeshuri baronke inyigisho z'akanovera. Ku bijanye n'iterambere ry'imibano n'ubutunzi, abashingamateka barifadikanije n'abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Kwigenekerezo rya 6 ruheshi umwaka wa 2022 nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka yarahagarikiye mu nyubako z'Inama Nshingamateka mu Kigobe ibirori vyo gutanga impapuro z'umutsindo n'imashini zo kubarira ku bakenyezi n'abigeme 30 bakurikiranye inyigisho zo kubarira zatunganijwe n'ikigo citiriwe Al Maktoum. Inama Nshingamateka ikabishima utwigoro twa leta two guteza imbere ubutunzi bw'igihugu n'intwari bereye biciye muri ya politike ya leta ya budget programme hamwe no guteza imbere imigenderanire n'ibindi bihugu. L'Assemblée nationale apprécie positivement la volonté du chef de l'État et de son gouvernement. Nshingamateka irakeje cyane nyencubahiro umukuru w'igihugu na leta rongoye ku mpinyanyuro zo gutunganya uburyo leta izokoresha. Uburyo buzokoreshwa bukazoba bushingiye ku migambi. Intambwe iboneka iramaze gushikwako aho Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka zize zongera ziremeza integuro y'ibwirizwa igenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2022 gushira w'ibihumbi 2023 mu kwitegurira kuzoshika kwihangiro ryo gushira mu ngiro integuro y'ibwirizwa igenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 iyo nayo ikazoba ishingiye ku migambi. Muri rusange Inama Nshingamateka irashimishwa n'imigambi ya leta mvyeyi leta nkozi muri iyi myaka ibiri imaze iri ku kivi. Inama Nshingamateka iboneyeho akaryo ko gukezanya n'icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu ku ruhara ntangere adahengeshanya kwerekana mu kurongora neza igihugu nk'uko yavyemereye abenegihugu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu aratunganya ingendo z'akazi mu makungu, ivyo navyo bigatuma imigenderanire igenda neza hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Nk'uko bisanzwe isasa risanzwe ryo mu kwezi kwandamukiza risozera ibikorwa vyayo gucahimbazwa umunsi mukuru wo kwikukira ku gihugu c'u Burundi. Tuboneyeho rero akaryo ko kubifuriza umunsi mukuru mwiza wo kwikukira. Ese koba akaryo ku benegihugu bose muri rusangi ko kugaragaza urukundo bafitiye igihugu cabibarutse kunywana no kwijukira iterambere rirama. Mu gusozera nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nshingamateka akaba yahamagariye abashingamateka gufata akakaruhuko bagiyemwo nk'akaryo keza ko kuba hafi abenegihugu baserukira.
aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Mwakoze mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.